Yesu nashimwe cyane mpagaze ngaha nshaka kuvuga ubukuru bw'Imana muri burakeye ndahaboneye ibitangaza byinshi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nari mfise umwana wanje w'imfura afise imyaka 23. Rero ahantu yirirwa yahuye n'umuntu agomba kumurangira akazi itariki 27 z'uku kwezi kw'indwi. Ntibyari byoroshe, byari ibintu bisaba passport kandi urugendo rwategerezwa kuba itariki 10 z'uku k'umunani. Ndavuga ati no niyo passport bizogenda gute? Wa muntu bahuye yemera kuzomurihira itike no kumuronderera passport. Yesu nashimwe cyane. Mugamba hera ya passport acanzanira ibihumbi 300. Arambwira atayo mfise naya kuko uburyo nanje bwamperanye atariko urugendo nzomurihira. Yesu nahabwa icubahiro. Nukuri nariyumviriye ingene ndonke passport mu ndwi imwe birancanga. Nta muntu numwe mubona arinzi ntagerageje kurondera. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko umunsi umwe ndavuga ati hari tariki 30 nyene zuko kw'indwi ca ndavuga ati reka tuje kuri tere tubarizeyo. Yesu nashimwe. Tuca turagenda kuri pafe tugiyeyo dusanga Imana yaduteguriye marayika. Umupolisi ntiyaratuzi natwe ntitwari tumuzi. Wa mwana aramwiganira ingene bimeze acaramubwira ati reka ndabafashe. Acaramusabira rendezvous ahejeje caramubwira ati ngo ndakwereka aho winjira. Uwo musi twavuyeyo turishe mu mpera Imana amashimeshi cyane. Amen. Mashimeshi kuri Yesu. Haleluya. Itariki indwi passport twari tuyirose. Itariki 8 umwana yarafashe urugendo. Umwana yaragiye. Mashimeshi kuri Yesu. Mashimeshi kuri Yesu. Nukuri naratangaye cyane ingene bariko barambwira ngo ari expressing umuriyoni nanje kuva mvuka nta muriyoni ndafata. Haleluya. Nukuri Imana yarayintwengeje ku rugero ntashobora gusobanukirwa aho ndonka passport mu ndwi imwe kandi ata muntu jewe mfise akomeye hejuru. Yesu nashimwe. Nukuri Imana yo mwijuru yumve ko ndayishimiye n'ubu sindasobanukirwa. Amina. Nubwo Satani yagiye ahagarara mu rugendo rwiwe ageze Tanzania carte jaune barayanse. Uwo muntu bari kumwe baramugora cyane bimwe bikomeye ariko uwo muntu bari kumwe aca murihira yindi carte jaune ya $50. Haleluya. Bageze Kampala imodoka ngo irapfa ariko ivyo byose ndashima Imana yabaye mu rwo rugendo ryari pfuhe ry'abadayimoni. Rero Imana yumve ko mara maje Satani n'abadayimoni ko Imana yahabaye mu mperi yo Mana. Mashimeshi kuri Yesu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanje magutse shimwe. Nukuvuga muri 2013 icyo kintu yumviye gushima Imana. Jesse Mamari n'ubunzi ariko ndashima Imana uko ngene yagira ndinda ibintu vy'urupfu kenshi. 2013 niga ahantu nari mejeje ishuri mugabo ahantu hora niga hari Musema muri Kayanza muri interna. Nibuka ko twasohotse interna twabana n'umwana w'umushinga amateka. Ico gihe turasohoka aragwe nyene abanyeshuri biyiba no sorti. Dushitse hanze uwo mwana baramwica. Je baranyuka ko barambura. Ahantu najyamye nibuka ko hari mu byatsi byita urukangaga mu Kayanza mu byondo. Rero nca nibuka ko bampagaze ku mutwe. Ngo aciye mugabo ikintu numva noshima Imana nuko navyutse nuzuye ibyondo mugo ngiye kurabo twari kumesa nk'abamwisha. Rero kuba mpari singufu zanje nibuka inzira nyinshi nagiye ndahakwa gupfa. Ibyo ndabishimira Imana. Haleluya. Amen. Mashimeshi kuri Yesu yamugiriye. Ndashima n'ikindi kandi muri 2017 mva ngangiye mu Buganda. Ibyo nangiyemo nyene ngiye nagomba kujana Norvege ico gihe ngenda gutabuzaho visa ko baba ngo ntizimbutse. Ngiye abo twari kumwe batatu je nagira kane tujabutse umupaka w'u Rwanda twinjiye muri Uganda. Badusaba ibyangombwa turabitanga mugabo bari
Amashi menshi kuri Yesu. Shimwe ni ryowe Ewe shima Imana, shima Imana reka kuririmba, reka Yesu kuririmba. nashimwe Namwanyu uhari. Yesu nashimwe gose Amen. jewe kweri nje gushima Imana ku bitangaza yankoreye tariki 9 z'ukwezi kw'icenda muri 2020 hari aho yankuye nafashwe n'ingwara yo kuribwa mu nda ndagenda ku ivuriro biranka abavyeyi barankurikirana biranka gose ariko Imana yarahabaye muri ico gihe nukuri naye no gupfa naye namaze gupfa ariko yankuye ahantu hakomeye rero naguma nipfuza gushima bikaba navuga ngo ndahagurutse nkaguma numva umenga no kwicara ahubwo no kuryama nkaryama ariko ubunyi ntuvyaye vyase kumaguruka ariko Imana yampagurukije ico nico shimiye Imana ikindi kigira kabiri naco namanutse no mu gisagara ca Bujumbura ndahahurira n'ibibazo byinshi bitandukanye ejo ubundi akazi karamperanye nukuri habaye Imana n'unyimba narapfuye nukuri abumvise gushima kwanje Imana ibongera umugisha Amen. Imana ishimwe cyane dukomere amashyi yamugiriye neza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Hallelujah. Nanze magurutse ngashima Imana kuri ino tariki y'uno munsi niwo munsi nashikiye ngaha nkwijije imyaka 2 ishitse ngaha kandi niwo munsi nakiriye agakiza. Ivyo rero ndabishimira. Amashi menshi kuri Yesu yamugiriye neza. Shima n'Imana ukuntu naje ngaha ndahasanga ukuntu hari hameze hari ahantu menga sinzi ko hari kumera nk'uku kuntu tuhabona ariko Imana yarakoze Imana yaraduhaye urushengero rwiza ubu hameze neza ndashimiye Imana cyane cyane kari yo myaka 2 nkwijije ndi mu gakiza abumvise gushima kwanje Imana baheza. Hallelujah. Mashi menshi kuri Yesu.